Shalom shalom ndabaramukije kaze mu kiganiro cacu mwebwe muri kumwe natwe kuri ubugingo busagutse TV. Turashaka kubaha ikaze, turabanezererewe nubwo tutabazi, ariko kubw'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo umwami Imana bagirire neza. Hama niba mutarabikora nagira ndabatumire kugira ngo mugire s'abonner canke subscribe, hama mushireho n'agakengeri kugira ngo ibiganiro vyacu bizohore imisi yose bimenyekana yuko vyashitse canke twakoze ibikorwa bishasha, kuko tutipfuza gukora ibikorwa bishasha gusa canke ibikorwa vyo kunezereza abantu, ariko ibikorwa bishingire ntaye Kristo kandi bikamuhesha icubahiro hose n'igihe cose. Rero muri kumwe na Pasteur Jean-Claude Midogoro, hama no munsi ndipfuza yuko twoganira ku kintu gikomeye cyane kandi kizobagirira akamaro mu buzima bwanyu, n'ikintu twise ngo kwitoza canke ubushobozi buri mu kwitoza canke buri muri discipline. Kuko kenshi turakunze kumva ijambo discipline haba mu byo kuziganya amafaranga, mu byo kugira ico bita mu gifaransa ama investissement, canke ikindi kintu mu bijanye n'ivy'umubiri canke n'ivyayandi ma conception canke ibindi vyiyumviro vy'abana b'abantu, ariko discipline akenshi iyo jambo ntirikunze kugaruka mu vy'Imana, mu vy'ijambo ry'Imana canke mu kungene dukorera Imana yacu. Rero nifutse kubaganiza kuri iryo jambo discipline kugira ngo turabe ukungene ridufasha nk'abana b'Imana, nk'abakozi b'Imana, nk'ab'Imana yizeye muri ino si, kugira ngo tuyiserukire, kuko Bibiliya tubwira ngo turi aba ambassadeur canke abaserukizi b'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo tubashe kubikora neza. Ariko kandi hirya yo kubikora neza dushitse umugambi Imana ifitiye umwe wese muri twebwe. Reka rero dutangure. Ubwa mbere hoho ndashaka yuko muri uno mwaka utanguye wofata icemezo canke ukifatira ingingo canke ugafata decision kujya bakunze kuvuga mu gifaransa, ariko ntibibe ama decision y'abana b'abantu canke y'ukwinezereza canke yo gukurikirana agakuku k'abantu, ariko kibe icemezo c'umutima co kuza kongera kwiyindi ntambwe kwa kandi kantu kwiyindi niveau canke level mu Congereza mu vyo waruzi wari kurakora, wari kurakorera Imana canke wariko urakuriramwo nk'umwana w'Imana, nk'umuntu w'impwemu. Rero umuntu, iyo tuvuze umuntu niki? Iyo tuvuze umuntu tuba tuvuze ingingo zitatu. Mu Bitesalonike ba kabiri 5:23 Bibiliya tubwira ngo yaremwe mu ngingo canke mu ma dimension mu gifaransa atatu. Kuko Bibiliya tubwira ngo umuntu ni impwemu ifise umushaha kandi iba mu mubiri. Ico nico nshaka kudutangurira ko, kuko imbere yuko twitoza canke tuja muri discipline nkuko twabivuze y'ubuzima bwacu, kugira ngo tujane neza canke dukore neza ico Imana yatugeneye, dutegerezwa kubanza kwimenya. Kuko iyo tuvuze discipline, bamwe bita aba coach canke bigisha canke bamenyereza abantu muri sport canke mu ba professionnel canke mu nkino kanaka, bari abantu baba barigishijwe ivyerekeye umubiri w'umuntu canke ico bita anatomy mu gifaransa, ku buryo baba bazi neza ama movement canke ibikorwa vyo gukora n'ivyo kudakora. Natwe rero turasabwa yuko tubanza kumenya ukungene umuntu yubatse imbere yuko tumenya ukungene tumutoza neza, tumwigisha neza, kugira ngo ashobore gukora kwijana canke a 100% y'amakapasite y'ivy'Imana yamushizemo, canke agende ashikije umugambi w'Imana, nka kujya Paulo atubwira mu ijambo ry'Imana avuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo. Nanje ndipfuza wewe uri kurankurikirana, wewe nanje, yuko umunsi umwe twovuga twemye tuti twakoze canke twarangije urugendo rwacu neza, turindiriye igitsibo tuzokwambikwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu rero yaremwe n'Imana, aremwa mw'ishusho y'Imana, ariko Imana nkuko tubizi canke tubibona muri Yohana 4:24, Imana ni mpwemu, kandi kuko Imana yamuremye uwo muntu mw'ishusho yayo, umuntu nawe ni mpwemu, duhejeje kubibona. Ariko nashatse kubishimangira kugira ngo wumve neza ko Imana isa n'umuntu,
umuntu asa n'Imana, hama umuntu rero nimba asa n'Imana nawe ni mpwemu ifise umushaha hama akaba mu mubiri. Rero uwo muntu, iyo mpwemu ifise umushaha aba mu mubiri canke iba mu mubiri, kugira ngo uwo muntu, iyo mpwemu iba mu mubiri ikaba ifise umushaha, Imana yari ikeneye kuyambika umubiri kugira ngo ishobore kuganza ku vy'Imana yari yayigeneye kuganza. Tugiye muri Genese canke Itanguriro 1:26 aho tubona Bibiliya itubwira ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Aho hantu Imana ivuze ngo tureme umuntu ase natwe, ubwo nyene Imana icivuga igikorwa imugenera kuganza ibiri mu kirere, ivyikwega hasi, ivyaremwe vyose. Bisobanura yuko Imana yari kirashaka yuko aganza kubifadika ngaha kuri ino si. No kuvuga Imana yaremye umuntu nk'impwemu asa nayo, mugabo ashaka canke Imana ishaka yuko uwo muntu aganza kubifadika. Ariko kugira ngo aganze kubifadika yategerezwa kumwambika umubiri, kuko umubiri niwo udutuma tugiranira imigenderanire n'isi ifadika canke n'ibintu byose bifadika. Igihe umuntu akoze icaha, muravyibuka Adamu yanse kumvira Imana, yumvira Satani, kandi Imana yamubujije, hama acaragwa, niko dukunze kubivuga. Akora icaha, atandukana n'umuremyi wiwe, atandukana n'Imana. Ico gihe hari hakenewe yuko, nkuko Paulo bitubwira, yuko twari tupfuye twishwe n'ivyaha vyacu. Igihe umuntu yakoroka, yagwa, yatandukana n'Imana, yarapfuye mu buryo bw'impwemu, hama acarindira ukuzotabagwa, ukuzoremwa gushasha n'Imana igihe Yesu Kristo azopfa akazuka. Nico cahavuye kiba Yesu umwami wacu amaze kuza ngaha kwisi, akavuka vyawe n'umugore, akabambwa ku musaraba, akamanuka ikuzimu, akazuka mu bapfuye. Azutse mu bapfuye, agakiza kaciye kaba disponible canke kaciye kagaragara ku muntu uwo ari wese azokwizera umwami Yesu. Ico gihe niho habaye ukuvuka bwa kabiri canke la nouvelle naissance. Ico gihe niho ibintu vyose vyacitse bisha ku muntu wese yizeye umwami Yesu Kristo, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bikorinto ba mbere igice ca 5 ku murongo wa 17. Baratubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu vyose biba bihindutse bishasha, ngo ivya kera biba birangiye, byose biba bihindutse bisha. Ico kiba mu buryo bw'impwemu, si mu buryo bw'umushaha, si mu buryo bw'umubiri, ariko ni mu buryo bw'impwemu. Bisobanura yuko wa muntu yari yarapfuye, ya mpwemu yari yarapfuye, yishwe n'ivyaha, igatandukana n'Imana, isubiriye kuba nzima, acitse icaremwe gishasha, avukiye mu bwami bw'Imana, acitse umwana w'Imana. Nkuko Yohana wa mbere 12 ijambo ry'Imana ritubwira ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo nibo batavyawe n'umugabo canke no kwifuza k'umugabo, ngo ariko bavyawe n'Imana. Kuvuka bwa kabiri nico bisigura. Uwo muntu amaze kuvuka bwa kabiri, yacitse icaremwe gishasha, niwe rero akeneye kuja kuri discipline kugira ngo ashobore gutozwa, kuko Bibiliya itubwira ngo aravutse, ni umwana mutoyi, ni umubebe spirituel, avukiye mu bwami bw'Imana, ntarakura, akeneye kugaburirwa, akeneye kuba eduke canke gutozwa, akeneye kuba forme canke kwigishwa. Rero aho niho tugiye gushimangira, niho tugiye kuvugira cane kugira ngo ushobore gutozwa, kwigishwa no kuba forme canke kuba entraîné, kugira ngo ushobore gushitsa umugambi w'Imana muri nosi. Impwemu yacu irakeneye gukomezwa, ubwo n'ubwa mbere, kandi irakeneye no kugaburirwa no gukura kugira ngo Imana ishobore kudukoresha ico yifuza kudukoresha. Imana ntabwo ikoresha abana, Imana ntabwo igira ikintu na kimwe ituma umuntu atarakura. Nico gituma impwemu yawe, wewe w'impwemu, wewe nyene ufise umushaka nduba mu mubiri, urakeneye gukura,
urakeneye gutozwa, urakeneye gukomezwa kugira ngo Imana ishobore kukwizera no kugutuma. Ariko ivyo byose kugira ngo bikogwe mu buryo bwiza, mu buryo buri mu makondisiyo canke mu bintu bimeze neza, mu kirere kimeze neza, harakenewe yuko umushaha wawe uba utumbereye neza, kuko mu mushaha w'umuntu niho umuntu afatira ingingo, kuko niho hari ivyumviro, niho umuntu yifatira ingingo ubwiwe, kuko niho hari ibigumbagumba, niho hari ivyumviro vyiwe canke mentalite canke ico umuntu yo kwita personalite. Hama kandi niho Bibiri tubwira muri proverbe canke imigani kandi 23 ngo urinde umutima wawe kurusha uko urinde ikindi kintu cyose, kuko ariho ubuzima canke ubugingo bududubiriza hehe? Bududubiriza mu mushaha. Umushaha nimba notanga iki gicapo ni portail, n'umuryango ivyo hanze vyinjiranako kugira ngo bishikire umuntu w'indani canke bishikire imbere ibwina muri wewe. Bisobanura yuko ikintu ca mbere cyo gukora kugira ngo iyo discipline ishikire uwo muntu w'indani kandi igende neza, no kubanza kweduka, guforma canke gutoza canke gutumbereza, gukanaliza canke gushiraho neza mu kibanza ciza uwo mushaha wawe. Iyo umushaha wawe utoje, iyo umushaha wawe utumbereye, iyo umushaha wawe wigishijwe, iyo umushaha watakana n'akamwe kagasembwa kari muri wo canke kawunyoshe, vyose mu bisanzwe biza neza bikagushikira neza. Hama nawe n'ivyo ushaka gusohora biva muri wewe bisohoka bija hanze gufasha abandi, bigasohoka neza kandi bikaba ibintu vy'ukuri vyubaka nkuko Bibiri bidusaba kandi bizima. Aho rero niho bihambariye, kuko uwo mushaha wawe ni washobora kuwudisciplina, niho uzoshobora kuvuga ngo uratandukiriye rero discipline y'impwemu, kuko urugi ugugaye neza niho n'ibindi byose biri mu nzu birarindwa, kandi n'abaza kumbure canke n'ibintu wowe ushaka gusohora, ikintu cyose kigenda neza kubera iki? Ugwinjiriro inzu yawe ibimeze neza. Umushaha rero igihe wubatswe neza, utojwe neza, wigishijwe neza, ukura neza, kandi nawo ugatuma na ya mpwemu yawe nayo igira amagara meza, igakomera, hama igashobora gukoreshwa n'Imana ico cyose Imana ishaka kuyikoresha. Twibukanye gatoya, igihe umuntu avuka ubwa kabiri ukungene bigenda. Mu busanzwe n'umushaha wawe ubanza kwakira ubutumwa bwiza, kuko ubwumvisha amatwi yawe, bugaca no mu bwenge bwawe. Twibuke yuko n'abari abantu bakunda kwanka canke kunana banka ubutumwa bwiza, biba bivanye n'imishaha yabo idatumbereye canke yigishijwe uko utariko, kuko baca batangura kuzana ivyimviro vyabo bindi canke ico twovuga mu Gifaransa ama conception, ama mentality, ibindi bintu bari baratojwemo, bari barigishijwe, kumbure banakuriyemo, bikaba vyaracitse ibintu bikomeye cane ku buryo vyubaka personality canke ukungene umuntu ameze muri bo, bigatuma hari ikindi kintu uzanye umengo ni kwibuye ntivyinjira. Urumva ko vyose biba vyugariye hehe? Mu mushaha. Nariko ndavuga rero ntitwibukanye igihe umuntu akizwa yumvisha amatwi ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza nkuko Abaroma 10 ku murongo w'9 no ku murongo w'10 batubwira, bumaze kumanuka mu mutima, uwo muntu niyemezwa na mpwemu yera, akemezwa icaha, akemezwa ukugororoka, niho aca vyinjiriye mu mushaha, biciye mu matwi, vyakorokeye mu mutima. Hama kandi no kugira ngo yishure ku butumwa bwiza yumvise maze abone gukizwa, ategerezwa kandi kubanza guca mu mushaha, akavuga, akatura, hama akabona gushika kugakiza. Rero umushaha ni kiraro canke n'umuryango ukomeye cyane mu buzima bw'umuntu, kuko niho vyose bica, vyaba ivyinjira mu muntu canke ibisohoka biva mu muntu. Rero umushaha nkuko hariho umuvuga butumwa yigeze kubivuga, ni volant, ni ikirongora ubuzima bw'umuntu.
iyo umushaha ukatiye canke umugariye, reka tuvuge gutyo, niho n'ubuzima bw'umuntu buca buhengamira canke bukamugarira. Rero umushaha wawe urahambaye cyane ku rwego rw'uko Bibiliya yonyene, Imana ubwayo mu ijambo ryayo ikuburira ikakubwira ngo uraraba neza, urinde uwo mutima, uwo mushaha, urinde iyo miryango, urinde aho hantu, kuko niba umwansi ashoboye kuhagufatira canke kuhafata canke kuhakontrola, wewe uzogira icago gikomeye, kuko ntuzoshobora gusubira kwinjiza canke gusohora ivyo ushaka mu buzima bwawe. Kandi iyo umuntu akijijwe, turibukanya kandi yuko ico batubwira muri Yohana 16:8 yuko niwe yemezwa, uwo mushani wo wemezwa, umaze kwemezwa niwo utebuka gondozwa. Iyo umushaha utagondojwe, umuntu ntashobora kubohoka kandi ntashobora gukizwa, kuko umushaha utagondojwe ubwo butumwa buguma buri hanze, ntibwinjira mu muntu. Ndikijya ndiko ndababwira ba bantu usanga banigana n'ubutumwa, baharira cyane, bakuzanira ibindi vyiyumviro kugira ngo nabahubwo bahige kukwemeza ibindi, ariko ivyo wewe uzanye kubabwira ubwo butumwa bwiza bukaguma buri hejuru cyane. Rero no gutumira Yesu mu mutima wawe, ukoresha kanwa kugira ngo ushobore kumutumira ngo abe umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Rero nyuma y'ivyo vyose turatahura neza akamaro canke importance canke uburemere bw'umushaha w'umuntu muri iyo processus canke ugo rugendo rwo kwitoza canke kugira discipline y'ubuzima bwawe, wewe umuntu wifuza gukura mu mpwemu, wewe umuntu wifuza gukora ivy'Imana yakugeneye kugira ngo ushitse umugambi w'Imana muri nosi. None discipline turiko turavuga ifatiye kuki canke twebwe tuyivuga gute? Iyo discipline ubwa mbere na mbere hoho, iyo turinze tuvuga discipline canke kwitoza, harazamwo ikintu ubwa mbere na mbere cyo kwisubiriza, repetition. Hariho geste, igikorwa canke ijambo canke ingendo canke ikintu kanaka ukora wisubiriza kugira ngo gicike umugenzo muri wewe. Ivyo turaza kubigarukako, ariko ndashaka tubanze tutahure yuko discipline tuko turavuga nubwo ari discipline y'umuntu w'impuhemu, twavuze ko ibanza guca mu mushaha. Uwo mushaha nawo uca utegeka umubiri w'uwo muntu canke wowe umuntu kugira ngo ushobore gukora ibikorwa kanaka bizotuma canke biza gutuma ca gikorwa c'impuhemu kironka ya atmosphere, ca kirere, ca kibanza cyo gushobora gushinga imizi muri wewe kugira ngo bibe ibintu mu Gifaransa bavuga ngo biri établi, mu Kirundi reka tubikoresha ijambo ngo vyubatswe, bishizweho, bitahava, bitanyiganyiga, aribo bica bicika ama principe canke ingingo ngendegwako wubakiyeko ubuzima bwawe. Kuko Imana irakunda cane umuntu ari ferme, umuntu atanyiganyiga, umuntu adashuha canke ngo akanye mu mwanya umwe, umuntu aguma azungazunga hagati kari mu ruzi, iki kije aragenda na kiya kije aragenda. Ariko Imana ikunda umuntu yiyemeza akaguma mu kibanza kimwe, akagumya umutima. Iyo discipline rero uyitoza mu gushiraho ibintu, amajambo, ibikorwa, amasengesho, ugusoma ijambo ry'Imana, ugukurikirana inyigisho canke ibindi bintu byose, mugabo ushiraho n'icagezwe wowe nyene wishiriyeho, uzokwamukora mu buryo bwa repetition, mu buryo bwo kubandanya imisi yose ubikora wisubiriza, ubikora wisubiriza. Hari abantu benshi bibaza bihenda yuko igihe umuntu nk'ubu mu gusenga abanza gupfukama, rimwe rimwe hari abo bigisha ukutariko usanga bariko baribaza ngo ujya muntu n'umunyedini canke ngo ivyo ntivyari bikenewe, kuko hari igikorwa kanaka akoze c'umubiri kugira ngo yifashe mu kubandanya mu gikorwa c'impwemu. Ariko suko bimeze. Mu bisanzwe kiriya gikorwa dukora, ajya amajambo twihatira kuvuga imisi yose,
biriya bintu twihatira gukoresha imibiri yacu iminsi yose, nimba ari ugupfukama, nimba ari kurambarara hasi, nimba ari ukugendagenda, nimba ari ukwisonzesha, biriya bintu bidutuma tugumya umushaha tukagumya n'umubiri, kuko uriya mubiri n'uriya mushaha biba biri muri inconfort, ntibiba bimerewe neza. Kuko niba hari ikintu kiruhisha umubiri ni ikintu cisubiriza, umubiri urarambirwa n'ingoga. N'umushaha nuko hari igihe utebuka ukavuga ati none ndabigirira iki, kubera iki mbandanya. Ariko muri uko gushishikara nyene, muri uko kubandanya nyene, kandi utabishaka, ariko wewe w'impwemu ukavuga uti ko bikenewe, ko nabitojwe, kandi ndavyifuza, kandi mfise conviction, icemezo muri jewe yuko ari igikorwa c'impwemu ndiko ndakora, reka ndakibandanye, reka ndabikore. Uko gushishikara urushe, uko gushishikara ushonje, uko gushishikara umubiri wawe utabishaka, uko gushishikara uri kurabara ku mavi, uko gushishikara umubiri wawe wose uri kurakurya, bituma uwo mubiri uba eduke, uba forme mu buryo bw'inguvu, ufata ku nguvu kawugumya, hama bigatuma cya gikorwa cy'impwemu gifata ikibanza, ya mpwemu nayo ikura igacika umuntu akomeye, ikagaburirwa, hama ikaja gukorera bya bikorwa Imana ishaka yuko dukora. Iyo discipline rero shaka kwitoza bikuzana mu kibanza aho uba wugurukiye Imana mu mpwemu yawe, aho uri disponible, uri dispose, witeguye kwakira ivy'Imana. Kuko buriya iyo discipline ikindi gamije hirya yo kugumya umubiri canke uwo mushaha, igamije kugukura mu bisanzwe by'umubiri wawe, mu bisanzwe by'umushaha n'amamantalite n'ivyumviro by'abantu, mu bisanzwe by'amajambo canke ibikorwa abandi bantu bose basanzwe bakora. Bamwe usanga bariko baravuga ngo urumva ngo ibintu bikenewe, ngo mu bisanzwe ngo iki nico conyene canke iki nico conyene, mu yandi majambo no bivuga nti bagakora service minimum. Umaze kuva muri ivyo bisanzwe, winjira mu bidasanzwe vy'impwemu, kuko wafashe ingingo yo gufata ivyifuzo vya wa mubiri, ivyifuzo vya wa mushaha, ivyari biriko birasunika uwo mubiri canke biriko birasunika umushaha, yama envie yose, vya vyifuzo vyose, twa tuntu twose washaka gufungura, twa tuntu twose washaka kujamo, hahandi hose washaka kuja kwinezereza, vyose ukabihindura ubusa, kugira ngo ushobore guha ikibanza impwemu yonyene ngo aba ariyo witaho muri uwo mwanya. Buriya umwana yitaweho ni wakura kandi agakura neza. Rero iyo witayeho nawe impwemu yawe ugashira ku ruhande umubiri wawe n'uwo mushaha wawe akanya, muri ako kanya impwemu yawe uciye wigaburira neza iryo jambo ry'Imana, ukaba mu mwanya wo gusenga no gusabana n'Imana, iyo mpwemu yawe irakura ku rwego rw'uko ica ishobora kuganza wa mushaha, ikaganza wa mubiri, ikacizana amategeko canke amabwirizwa y'impwemu, akaba ari yo wewe muntu utangura kugenderako no kwishimira canke no kwetablisa mu buzima bwawe. Rero ico kibanza kirahambaye cane, kuko niyo terrain, ni rwo rubuga impwemu yacu, umuntu wacu w'imbere, twebwe bukuri, wewe wukuri ukurirako, wigishirizwa ko n'Imana, urongera ko formation niko novuga canke inyigisho zidasanzwe uzihabwa nandi n'Imana biciye muri mpwemu yera, kugira ngo ushobore kuba umuntu abushitse, umusirikare wa Kristo abushitse, azoshobora gushitsa ivy'Imana ishaka n'ukungene Imana ibishaka. Nuko rero umwanya uri kuri turega, reka turangiriza aha uno munsi, ariko tuzosubira tubandanye kugira ngo tumenye neza ivyerekeye discipline, ukungene twokwitoza no kungene Imana ishaka yuko twebwe tuba établi canke dushira amanga tugashikama mu vyo yatugeneye n'ivyo yatuteguriye kubwo icubahiro cayo. Nuko rero muhezagirwe, shalom shalom.